ingingo z'umubiri zacu tugazishyira mu byo gukorera ibitadushikana mu buzima, tugakora ikibi bitujana mu gicumuro, bitujana mu rupfu. Kandi n'abarundi barayamaze bati ineza irunguruka mu nda ntihoraho. nka Yezu umwe wese arahamagariye kurondera ineza irama. Ineza irunguruka mu nda ni ineza itarama. Amaronko umuntu aronka akayagwiza yibye ni nk'ineza irunguruka mu nda. Abeneza umunsi uri izina bazobihabuza, ari leta cyangwa abandi bantu asigare yifumbereje. Gusesa amaraso ni nk'ineza irunguruka mu nda. uriko arakora iki umwanya umwe abigirana akanyamuneza, ariko umwicanyi aheza kwica agacagira igikomere kinini mu mutima kidahera. None murumva ubuzima bwacu bwose tubuhebere gukora ineza irama nka Yezu. Hari ikiziga c'umugabo catowe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2021 muri komine Kanyosha zone Kiyenzi intara ya Bujumbura. Uwo yishwe akaba atashoboye kumenyekana. Abanyagihugu babonye ico kiziga bakaba biyamiriza itogwa ry'ibiziga, mbere bakagiriza leta ya CNDD-FDD ko ariyo iri nyuma y'abahekura abarundi, ngo kuko bitumvikana ingene abantu bapfa buri munsi kandi badahitanywe n'urw'akarago nayo ntibihagarike. Idonido na Alice Mukeshimana. Nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu ku mutumba wa Buhina zone Kiyenzi komine Kanyosha intara ya Bujumbura avuga ko ico kiziga cabonywe n'abanyagihugu gitekeye mwigunira kiri mu ngundu y'igitoki. Abanyagihugu kubera umunuko mwinshi bibaza ko yoba ari imbwa yahafiriye, niko kuja kuraba basanga ari kiziga c'umugabo kitagira umutwe gitekeye mwigunira. Niko guca bahamagara mu gipolisi kugira ngo baze kuraba ivyari byo, maze bakiyashika aho gukora amatohoza igipolisi gica gitegeka guhambisha vuba ico kiziga. Nayo mu ntwaro bakaba bemeza ayo makuru kubijanye no guhambisha ico kiziga hatabaye amatohoza. Umukuru wa zone ya Kiyenzi yavuze ko ataburuhukiro buhari, ngo ni naco gituma bihutiye guhamba uwo muntu. Ico kiziga gusa catowe kuri iryo genekerezo rya 20. Hari n'ikindi kiziga catowe muri quartier ya Kinyankonge muri zone ya Cibitoki mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ico kiziga cari c'umugabo akiri muto yari amaze iminsi aburiwe irengero mu gisagara ca Bujumbura, nawe akaba yaciye ahambwa gihutihuti. Abanyagihugu bariko barabona ivyo biziga bakaba biyamiriza ingendo ya CNDD-FDD yo guhamba ibiziga atamatohoza arinze gukorwa, mbere bakaba bagiriza leta ya CNDD-FDD ko ariyo iri nyuma y'ubwo bwicanyi, ngo kuko bitatahurika ingene atamusi wijana atakiziga gitowe kandi leta ngo nihagarike ubwo bwicanyi. Leta ya CNDD-FDD ngo nta kindi ijejwe atari ukumara abanyagihugu. Kuwa 18 Gitugutu umwaka wa 2021 umugabo umunyamwema yitwa Nshimirimana Felix benshi batazira muzungu wo ku mutumba Nyamiyaga zone Muriza komine Butaganzwa y'intara ya Ruyigi yarafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega. Yafatiwe imuriza yurizwa imodoka y'uwo arongoye iperereza mu ntara ya Gitega. Gushika n'ubu akaba atakayambu kuwo yafashwe. Amakuru adushikira akaba avuga ko uwo munyamwema ngo yoba yagirizwa kwandika abagwanyi binjira mu muhari Rede Tabara. Abanyagihugu inshuti n'abagenzi biwe bakaba bamirira kure ivyo yagirizwa, bakavuga kandi ko ivyo avyagirizwa kugira ngo kibe icitwazo co kumunyuruza, nk'uko umugambwe CNDD-FDD udasiba kubikorera n'abandi barundi b'inzirakarengane. Inkuru twateguriwe na Kingi Blaise Iranzi. Uwo mugabo w'umunyamwema Nshimirimana Felix benshi bazi ku izina rya Muzungu avuka ku mutumba Nyamiyaga zone Muriza komine Butaganzwa intara ya Ruyigi. Akaba ari nawe yarasanzwe serukira ishirahamwe ry'abanyamwema mu karere k'ubuseruko. Bivugwa ko yafashwe ku munsi wa mbere igenekezo rya 18 Gitugutu umwaka wa 2021 nk'igihe cy'isaha 8:30 z'umuhingamo. Afatwa n'ubutwara iperereza mu ntara ya Gitega.
Amakuru adushikira avuga ko Felix yafatiwe ahitwa Imuriza muri yo ntara nyene ya Ruyigi acayurizwa ku nguvu mu modoka yera yo mu bwoko bwa Hilux yuwo atwara iperereza mu ntara ya Gitega. Iyo modoka nyene ikiva ngaho iterikana mu ntara ya Gitega. Umuryango wiwe ukaba ari mu gahinda kadasanzwe kuko gushika ubu utazi iyo uwo mukuru w'umuryango yatwawe nuko amerewe. Amakuru radio haguruka yashoboye kuronka nuko uwo mushinga ntaye w'umunyamwema yoba yafashwe yagirizwa ko ari we yandika abagwanye binjira mu muhari Rede Tabara ugwanya leta ya CNDD-FDD. Ariko ivyo yagirizwa bikaba bihakanwa n'abanyagihugu babanyi biwe bobo bakavuga ko atabintu nk'ivyo by'abagwanyi bamuzimwo. Kuri bo ngo Felix n'umuntu w'intore yarasanzwe yibaniye neza n'ababanyi biwe, bakavuga ko yanyurujwe muri wa mugambi mubi wa leta ya CNDD-FDD yo kwama inyuruza abarundi b'inzira karengane. Amakuru dukesha ijisho rya radio haguruka ngaho muri yo ntara ya Ruyigi akaba avuga ko nyabuna uwo munyamwema Felix Nshimirimana yoba yanyurujwe azira inzu yariko araburanira. Iyo nzu isanzwe yubatse muri komine Butaganzwa neza na neza ku mugwa mukuru wa zone Biyogwa hafi y'isoko, ikaba yari inzu yari yubakiwe abanyamwema bo muri ako gace babamwo bacungerewe umutekano muri vya bihe bihitiye mu Burundi aho abanyamwema bahigwa buhongo, ariko ubu bakaba bari barasubiye mu mihana yabo. Ayo makuru abandanya avuga ko kuva bayisohotsemwo iyo nzu yaciyibamwo umupolisi w'igihugu atashaka kwigarurira. Ivyo navyo umunyamwema Felix yaserukira abandi akaba atashoboye kuvyihanganira, niko gutangwa kuburanira yanzu bari bubakiwe n'ishirahamwe ryabo ku rwego rw'igihugu. Tukaba twashoboye kumenya kandi ko Felix yaramaze no kugabishwa ko natahagarika ivyo gukurikirana ibijanye n'iyo nzu azohasiga gatwe. Abanyagihugu batandukanye bashoboye kuyagana radio haguruka, ariko batashimye ko amaju yabo aca mu vyuma vyacu kumva z'umutekano wabo. Bakaba bagize bati intwaro ya CNDD-FDD sikutuzobonera tuvuyeko, yamaze abanyagihugu ibanyuruza kamwe kamwe, kuko nta munsi ucijana atawunyurujwe canke ngo hatogwe ikiziga. Kuri bo ngo abarundi barakwiye gukanguka bagakora ibishoboka kugira bikureko intwaro ya CNDD-FDD. Tumira mate inyuma y'akaruhuko gato tubandanye n'ayandi twabateguriye. Hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana, ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwako umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana, tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora, ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiriye akuya tubigira umugani, maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu, kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye, ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwanki ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka, ewe radio haguruka, komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura, maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura, utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze, nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingata, ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya, maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka, uracara uwa mbere. Naho leta y'u Burundi ibandanya kugerageza guca intege no kwambika ibara ikigo Maison Shalom cashinzwe n'umupasoni Margarita Barankitse, uyo mupasoni hamwe n'ikigo arongoye bobo barabandanya ibikorwa bishinze byo gufasha mu guharanira agateka k'abana kw'isi no kubaba hafi adasigaye inyuma n'abana b'Abarundi.
aho ni mu gihe kuri uyu wa gatatu uwurongoye ico kigo afatikanije n'umushikiranganji ajejwe ivyo kunga ubucuti n'ibindi bihugu wa Luxembourg baraye bashize ibuye rya mbere ry'umushinge ahagiye kubakwa amashure abana b'impunzi z'abarundi co kimwe n'abanyarwanda yo kwimenyerezamwo bazokwigamwo hamwe n'ishure ryisumbuye. Aho naho akaba ari ahasanzwe akorera ico kigo hitiriwe Oasis of Peace. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Kwizera. Kuri wa gatatu igereranyo ya 2023 no mwaka urongo igomezo Shalom Mfasoni Margarita Barankitse yaraje umushikanganje ajwe byo kunga ubucuti n'ibindi bihugu wa Luxembourg France Fayot mu kigo Oasis of Peace kiri mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali ahasanzwe hakorera iryo shira hamwe nkuko bivurwa n'ico kigo mu gihugu ca Luxembourg kikaba kimaze imyaka 20 gifasha Mezo Shalom. Umufasoni Margarita Barankitse ari nawe yashinze ikigo Mezo Shalom ari kumwe n'uwo mushikanganje barashize we mbere ku mushinge w'ishure ry'abana bimenyereza b'imicuko maternelle hamwe n'ishure ryisumbuye ry'ico kigo Mezo Shalom rikaba rigiye kubakwa muri ico kibanza nyene citiriwe Oasis of Peace kiri mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali ahasanzwe hakorera iryo shira hamwe. Margarita Barankitse akaba yarashimiye cane umushikanganje France Fayot wa Luxembourg ajejwe ivyo kunga ubucuti n'ibindi bihugu amubwira ati mwarafashije abarundi kubaho mu gateka kabo ati kandi mwaraniza urwaruka rwacu kuyerera ati turabashimiye ukwihangana kwanyu mu gushika ku ntego yanyu ico cyatumye dushobora kubaka urwaruka rushasha rwo muri bino bihugu by'ibiyaga binini nk'uko umupfasoni yabishikirije. Mwomenya ko ivyo byose biriko biba inyuma y'aho leta y'u Burundi iheruka kwagiriza umupfasoni Margarita Barankitse kari mu murwi w'iterabwoba ngo wirwanagura abarundi mu gutera amagrenade mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ivyo umupfasoni n'ikomeza Shalom bateye ivyatsi bivuye inyuma ko ari ukwambika ibara iryo shira hamwe co kimwe n'uwo mukenyezi abavyeyi batari bake n'imfuvyi bafata nk'umuvyeyi wabo. Ni mu gihe kandi urongo muganga Sendefte de Reverend Kuriyo aheruka kwihagira amazu y'iryo shira hamwe akashiramwe ishira hamwe ry'umupira w'amaguru ryitiriwe Aigle Noir ku mugaragaro. Tubutse kandi ko naho leta y'u Burundi ibandanya kwagiriza umufasoni Margarita Barankitse kuri mu gw'iterabwoba no kunyaga ico kigo Mezo Shalom amatungo yaco atamategeko akurikijwe. Bamwe mu banyagihugu bo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere bashoboye kuganira n'Uruganda rwa Radio Haguruka bo bamenyesha ko yabisi yose yoronse abantu bitwa ko bakora iterabwoba nk'iriko umufasoni Margarita Barankitse ngo amahoro n'agateka vy'abana babo canke imiryango yabo ngo yoheza akaboneka nk'uko babivuga. Umukuru w'umugambwe PPD Girijambo amenyesha ko hari igikorwa kimwe ashima kuri Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi co kuba yoshobora kwifata mu jisho agasubiza mu bisigi umuryango usigwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Buyoya, ariko akagira amakenga ko navyo nyene hari naho bishobora guherera mu kirere. Ivyo yabivuze inyuma yaho aronkeye amakuru ko Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano Olivier Buyoya umuhungu asigwa na Petero Buyoya. Leonidas Hatungimana akamenyesha ko mu makuru afise ari uko n'umukenyezi wa Petero Buyoya yoba agiye gutahuka mu Burundi. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu kari kuri ubu Ladislas. Mu gihe umukuru w'umugambwe PPD Girijambo abandanya amenyesha ko atabona ikintu na kimwe yoshima ko coba carahindutse kuva Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashikiriye ubutegetsi mu kiganiro ugoniki cyo kuri uyu w'Imana gica kuri Radio Umurisho, Leonidas Hatungimana yamenyesheje ko hari igikorwa kimwe ashima kuri Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ico naco ngo nukuba yoshobora kwifata mu jisho agasubiza mu bisigi umuryango usigwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya. Akaba yabivuze inyuma y'aharonkeye amakuru ko Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano Olivier Buyoya umuhungu asigwa na Petero Buyoya. Akaba yanavuze ko mu makuru afise n'umukenyezi asigwa na Petero Buyoya yoba agiye gutahuka mu Burundi. Kwirikira Leonidas Hatungimana akaba yavuye kuri Radio Umurisho. Ndashima ko naho hari nk'imvugo yari yavuze itabe
kitabereye ku muhisi perezida Buyoya yarakubise novuga yarikubisa agashi ejo bundi naramenye ko yakiriye umuhungu w'umuhisi Buyoya wita Olivier Buyoya kandi baganiriye neza baganira kubijanye n'ibisigi by'umuhisi Buyoya ku buryo mu byo amakuru yadushikiriye avuga ari uko ngira ngo n'umupfakazi umuhisi perezida Buyoya ashobora gutaha kandi agashikira mu vyiwe. Nayo mu gihe leta y'u Burundi ibandanya kunyaga ibintu by'abarundi bahunze na cane cane abagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, Leonidas Hatungimana yahoze anavugira Petero Nkurunziza amenyesha ko ivyo vyatumye yiyumvira ko kumbure vyoshobora kuzoshikira Evariste Ndayishimiye agashobora kwiga gutandukanya ivy'umuryango n'ivy'umuntu bugatwe kiwe ngo kuko bibabaje kunyaga ibintu vy'umuryango uwuhora ivyiyumviro vy'uri muri uwo muryango. Twongere dukurikire Leonidas Hatungimana umukuru w'umugambwe PPD Girijambo. Ivyo vyaratumye ngira nti mbega basha ubwo ntazohava yihenda neza n'abandi akabagirira uko agatandukanya ivy'umuryango n'ivy'umuntu ku gatwe kiwe. Ndiko mvuga nk'aba baciriwe imanza za ngondagonde ahama bagaca babona amazu yabo amazu y'imiryango n'ubuzi abantu bo mu muryango barimwo babwirukanywemwo ubwo ngira ngo umunsi umwe azokwihenda neza akore n'ivyo. Mwomenya ko kuva wahoze arongoye Burundi Petero Buyoya yitavye Imana ahitanywe n'ikiza c'akaranda c'umugera wa COVID-19 intwaro ya CNDD-FDD yagumye ivuga amajambo yo gukindaga no kubabaza abasigwa biwe kugeza naho leta yanka ko uwo yahoze arongoye Burundi ashobora gutahukanwa gushingurwa mu gihugu ciwe agaheza agategwa iteka nk'iryakorewe abandi bahoze barongoye Burundi mu kumushingurana iteka. Imanza ibihumbi 280 zaraciwe ariko zikaba zitari bwashigwe mu ngiro. Ivyo vyaraye bishikirijwe na Janine Nibizi arongoye ubushikiranganje bwo butungane mu gihe yari yishikiye muri komine Giheta intara ya Gitega gutanguza isekeza ryishigwa mu ngiro ry'imanza. Naho uwo mutegetsi atera kama abacamanza kwihutira gushira mu ngiro izo manza. Bamwe n'abandi babona ko ari igikorwa kitoroshe mu gihe n'umukuru w'igihugu wenyene aherutse kwiyemerera kw'igisata c'ubutungane kirangwamwo ibiturire birenze urugero. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Ibikorwa byo gukurikiza imanza zacitse mu gihugu cyose ariko zitari bwashigwe mu ngiro byatanguye kuri wa gatatu igenekerezo rya 20 Gitugutu uyu mwaka wa 2021. Umushikiranganje w'ubutungane akaba yari yishikiye ku mutumba wa Gisuru ahakorera sentare ya komine Giheta mu ntara ya Gitega. Janine Nibizi aramutswa ubushikiranganje bw'ubutungane yahamagariye abacamanza gukorana ubwira n'ubwitonzi mu gushira mu ngiro ikurikizwa ry'imanza zaciwe. Ivyo umushikiranganje Nibizi akaba yabishikirije igihe yariko arashinga uburimbi mu matongo arimwe amatati. Tuharuye imanza mu gihugu cose twaragize icegeranyo dusanga ni imanza 280. Aho harimwo imanza z'ivyaha, aho harimwo n'imanza z'amatati. Niho twavuga tuti imanza z'amatati ni imanza zikomeye cyane ku mwenegihugu. Umutekano w'igihugu uravana no kuri izo manza. Abenegihugu turabona ko izo manza zibaruhisha. Turavuga tuti imbere y'uko ibindi byose bidadanuka reka habanze hadadanuke ikijanye n'ikurikizwa ry'imanza. Kuko uravye na benshi twakira mu bushikiranganje benshi n'abaza gusaba mwashaka ikurikizwa ry'imanza abandi bakaza gusaba ihagarikwa ry'iryo kurikizwa izo manza. Murumva ko ikintu nyamukuru gihagaze ku manza zacitse ariko zitigeze zikurikizwa. Imanza ni muzikurikize uko zacitse. Abanyagihugu baraye bumvise ako kamo k'umushikiranganje w'ubutungane bamenyesha ko gushira mu ngiro imanza zaciwe ari igikorwa kitoroshe namba mu gihe igisata c'ubutungane kirangwamwo ibiturire birenze urugero. Ivyo kandi bikaba vyaremejwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kwa 24 Nyandagaro uyu mwaka wa 2021. Ico gihe umukuru w'igihugu yariko arira ayingona mu kwemeza ko mu Burundi atabacamanza bahari kubera bagiye biturire maze bakadindiza imanza. Nako bavanye ngo umugabo bose azi batembaza
jewe narashitse urwego numva kabisa yuko ndopfuma nja nko mw'isoko nkarira bose bambona mpereje kurira ngataha abacamanza batera umukene mu gihugu bigenda gute umurundi kugira akore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihebye n'icyo gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ubutungane mu Burundi buriho dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza ngo urubanza rwa marukokero wiganje ngo udafise amahera ntorondera iyo banganya amahera naho ruca rubikwa muri banki bakaguha amahera bati ngiruje mu ngiro runyegeze cyo narafashe ingingo ndavuga nti iyi myidogo y'abenegihugu tuyitorera umuti amarira yabo yarashikiriye nje ndavuga imbere yuko ndira reka mazegende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndabira imbere yabo munyitase barundi bamwe mu banyagihugu baganire na radio haguruka rero bakabona ko atari igihugu kiriko kiraja narijya atabutungane buhari n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu bica bicumbagira nk'uko abanyagihugu babandanije babishikiriza intwaro y'umugambwe CNDD-FDD yarikwiye gusubirizwa abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'Uburundi murabibona murabyumva mwumve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasoni b'imitima bafite umutima runtu harageze barundi kazi oya trop tuvi buzimu tuji buntu ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho twarabibonye muri kahise ku Burundi twarabibonye muri kahise k'akarere turimwo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajamo naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu